Amakuru yacu ya kano kanya turahera ku yagezeho hirya nino ku isi. Ibikorwa vyo kuzimya umuriro wadutse ejo kwa Mungu ku musozi muremure wa Kilimanjaro uri muri Tanzania birabandanya. Ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Abajejwe kugwanya imiriro bo mu gihugu ca Tanzania no musi wa mbere bari mu gikorwa cyo kugwanya uwo muriro wadutse ku musi w'Imana ku musozi muremure cyane mu karere ka Afrika Kilimanjaro. Amasanamu ku musi w'Imana yerekanye umuriro uriko waka kuri uwo musozi. Umuriro kuri uwo musozi watanguriye mu gice citwa Wona, ikibanza ingenzi zikoresha zibiri mu nzira zitari nke zikoreshwa mu kuduga uwo musozi ziruhukiramwo. Umusozi wa Kilimanjaro ufise uburebure bw'imetero 6,000. Ingenzi zigira ku 50,000 ziraduga uwo musozi uko umwaka utashe. Abariko bagwanya umuriro bagizwe n'abantu batandukanye barimwo ababa hafi yaha, abanyeshure n'abasanzwe bajejwe kugwanya imiriro. Abajejwe kugwanya imiriro bariko bafata ingingo zikenewe zose kugira bakingire abaza kugendera uwo musozi hamwe n'ibikoresho vyabo. Nari nabice ku masonga nkitangura agashimwe kitiriwe Nobel mu vy'ubutunzi kegukanye abigisha babiri b'Abanyamerika aribo Paul Milgrom na Robert Wilson. Thomas Kamilindi arakomeza. Paul Milgrom afite imyaka 72 y'amavuko, naho Robert Wilson afite 83. Bombi bigisha muri kaminuza Stanford, imwe muri kaminuza eshanu zikomeye kw'isi. Ifite icyicaro gikuru muri leta ya California mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Komite Nobel yabahembeye ubushakashatsi bakoze ku masoko ya cyamunara n'ukuntu bwahinduye imikorere yayo. Iragira iti cyamunara uzisanga hose mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubushakashatsi bwabo bwabereye ingirakamaro kanini cyane abagura, abagurisha na sosiyete yose muri rusange. By'umwihariko Paul Milgrom na Robert Wilson nibo bahimbye uburyo bwo kugurisha impushya zo gukoresha imirongo yo mu itumanaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urugero ni nka bimwe mujya mwumva ngo tuvugira ku mirongo migufi. Nibo kandi bize uburyo bwo gukoresha imihanda y'indege iyo zigiye kugwa ku bibuga byazo. Igihembo Nobel mu by'ubukungu bahawe nicyo gitangajwe nyuma y'ibindi byose. Gikurikiranye n'icy'amahoro cyatangajwe kuwa gatanu ushize ko cyahawe PAM, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa. Kubera icyorezo cya virusi ya corona, imihango yo gushyikiriza mu biganza byabo abantu bahawe ibihembo Nobel byose muri uyu mwaka ntizaba uko bisanzwe ku itariki ya 10 y'ukwa 12 i Stockholm, umurwa mukuru wa Sweden, na Oslo, umurwa mukuru wa Norvege, ku gihembo cy'amahoro. Bose bazabishyikirizwa mu bihugu byabo. Umuryango umwe bwa Buraya wumvikanye ku bihano vyofatirwa Uburusiya ku bijanye na dosiye ya Alexei Navalny atabwa rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu. Fidel Niyongabo atugire ku muriri w'ino nkuru. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru mushikiranganje c'imigenderanire w'Ubudagi Heiko Maas yatangaje ko inguvu z'umurengera zibandanya gukoreshwa kuba ari mu myerekano ku mugwa mukuru wa Bielorusiya atari ibintu bashobora kwihoza. Avuga ko abari mu myerekano iba mu mahoro babandanya guhagarikwa. Abari mu myerekano atari bake yo kwiyamiriza Perezida Lukashenko barahagaritswe ku munsi w'Imana. Ivyo vyakurikiye inama yabaye ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije hagati ya Perezida Lukashenko n'abayoboye abatavuga rumwe na leta bapfunzwe. Avuga ko kubera izo mvo ingingo zitegerezwa gufata. Yashikirije icyiyumviro c'uko ibihano bishasha bifatwa. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi warafatiye ibihano abantu 40 bacuditse na Perezida Lukashenko, yamara ntiwamushize ku rutonde rw'abafatirwa ibihano. Kuva Lukashenko atangaje ko yatsinze amatora atahuriweko na bose ku itariki 9 y'ukwezi k'umunani, imyerekano isaba ko atanga imihoho n'uko abanyororo bafungiwe imvo za politike barekugwa yarabaye akatari gake mu mabarabara. Barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yose bahejeje kudushikirizwa ageze hirya nino ku isi. Ubu naho dutandukire ayavugwa mu karere k'ibiyaga bigari. N'u Rwanda vyahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umwigeme. N'umunsi wahimbajwe ejo ku munsi wa Mungu mu yindi mice y'isi. Leta y'u Burundi ihamagarira abavyeyi kwitaho cane ikibazo co gusomesha abana, abakobwa n'abahungu bagahabwa amahirwe angana. Ibindi kwino nkuru turayibaza mugenzi wacu Eloge Wirikaneza. Umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigeme uhimbazwa ko umwaka utashe ku itariki ya 11 z'ukwezi kw'icumi. Mu Burundi wahimbajwe kuri uyu wa mbere. Ibirori vyabereye ku Mpanda mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayubaha niwe mushitsi w'iteka ku rwego rw'igihugu yagiye mu birori vy'uyu munsi. Intara ya Bubanza yatowe kwakira umunsi mukuru ifite abana babigeme mu mashure barenga 158.
umwaka ushize abagera kuri 27 baraheze ishure muri iyo ntara kubera imbanyi zitifujwe batwaye ku bakobwa 2600 batashoboye kurangiza umwaka. Umukenyezi w'umukuru w'igihugu yibukije ku mwigeme w'umunyebanga atabaramenya ikibi n'iciza camagariye abigisha kuvavanura n'ingeso mbi ikunze kwibonekeza yo gushurashuza abana b'abakobwa bahendesha amanota. Angeline Ndayuba: ntituzongere kumva umwigisha aja gukoba izaragiye mu gushurashuza abo igihugu camushinze kurera. Amanota ntagurishwa, arakorerwa. Mumenye ko kwitwa umurezi ari banga rikomeye cyane, muheze murigendere. Umupfasoni Ndayubaha yasabye kandi ibinyamakuru, amashirahamwe yigenga, amadini n'amashengero kwama bitwarika ko muvyo bakora ata kintu gihungabanya umwigeme cojamwo no gushikira imigambi ya leta y'ukura mu bukene umukobwa kugira ngo yirinde zimwe mu ntambamyi zibuturukako. Yahamagariye abacamanza guhasha bivuye inyuma abashurashuza abana b'abigeme. Sinorangiza rino jambo ntateye akamo abakorera ku rwego rw'ubutungane ngo bahane bihanikirize uwo wese azofatanwa itonga ariko arahumanya agateka k'umwigeme kugira ngo n'abandi bahakure icigwa bagire ico batinya n'ico basonera. Dusabye rero umuntu wese mu vyajejwe gushigikira umwigeme cyo kumwe n'umukenyezi mu Burundi. Amashirahamwe yigenga yemeza ko ahura n'amabata ari make arimwo ayafatiye ku gitsina. Yose Nyakwiza n'umuganga yakira abakorewe amabi afatiye ku gitsina mu Igoseruka yemeza ko mu ntara za Cibitoke mu buraruko bushira uburengero umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura na Muramvya hagati na hagati mu mezi 6 ya mbere y'umwaka wonyene haharuwe abagera ku 600. Dufashe kuva uno mwaka utanguye turafise abantu twakiriye baba abantu 600 kuva mu kwa mbere gushika mu kwa gatandatu. Turavye abatwitura benshi n'abakorewe amabi yo gushurashuzwa ku nguvu. Abakenyezi nibo benshi ku bice 95%. Mu Burundi abana b'abigeme 500 nibo batoranijwe mu miryango itishoboye kurusha iyindi kugira ngo bahabwe imfashanyo igizwe n'amasabuni, impuzu n'utambara tubafasha mu gihe bari mu butinyanka. Ibitigiri bitangwa na Boni y'umucegeranyo yasohoye kuri uyu w'Imana hizigizwa umunsi wahariwe umwigeme vyerekana ko umuyabaga umwe w'imyaka iri hagati ya 15 na 19 kuri bane mw'isi yose yatakaza afise atiga canke naho ngo aje mu mashure y'imyuga. Bigeze ku misore ibiharuro ni 1/10. Umuryango mpuzamahanga kandi wemeza ko miliyoni 12 z'abana b'abigeme bafite imyaka y'umusi ya 18 barongozwa mu gihe abagera ku miliyoni 130 batarafite ijisho intebe y'ishure. Eroje Burikaneza, Ijwi rya Amerika. Duhereye mu gihugu c'u Burundi aho abanyamulenge barenga 100 bahungiye muri ico gihugu bamaze gufatirwa mu ntara zitandukanye bagirizwa ko baba bashigikiye canke bakorana n'imirwi yitwaje ibirwanisho imaze imisi itera ico gihugu. Idonido na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru. Ihagarikwa ry'abanyamulenge bagwiriyemwo ugwaruka ryatanguriye mu gisagara ca Gitega umugwa mukuru wa politike y'u Burundi ku munsi wa 2 w'indwi iheze gushika ku wa 4. Muri yo ntara abajejwe intwaro n'umutekano basigura ko bahafatiye abanyamulenge barenga 60 baba mu makartier yatandukanye ya Gitega. Igipolisi gisigura ko nka Bose ari impunzi z'abakongomani zahungiye mu ikambi ya Bwagiriza mu ntara ya Ruyigi yamara bakaba bari basigaye baba Gitega ataruhusha rwo kuba hanze y'ikambi bafise. Kuva ku wa 6 naho gushika kuri uyu wa Mungu igipolisi n'abajejwe intwaro mu ntara za Muyinga na Ngozi mu buraruko bw'igihugu bazindutse barondera abanyamulenge baba ku migwa mikuru y'izo ntara. Aho naho hafatiwe barenga 50. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano Pierre Nkurikiye yabwiye itangazamakuru kwabo bantu bateye amakenga. Abajejwe umutekano barafashe abantu bateye amakenga, impunzi z'abakongomani b'abanyamulenge basanzwe bategezwa ko bari mu ikambi. Hariho abavuyeyo byitwa ko bafise uruhusha bahawe n'utwara iyo kambi w'umurundi canke utwara igisata akorera hariya. Hariho rero n'undi mugwi ari nabo benshi taruhusha na rumwe bafise kandi bariko bagwirirana muri no misi. Ari nico catumye batera amakenga abajeje umutekano hanyuma bakabafata. Basohotse ikambi bitarikuwe n'amategeko, bamwe
bamwe bikoresha utuntu ngo nabadandaza. Abajejwe intwaro n'igipolisi bagiriza izo mpunzi z'abanyamulenge ko boba bari mu bahungabanya umutekano canke bakifadikanya n'imigwi igwanya Burundi. Ingingo ya mbere yafashwe niyo kubasubiza mu makambi banditswemwo yabwagiriza mu Ruyigi, Kinama, Imuyinga ni Musasa, Ikiremba, Cangozi. Ni mu gihe bari babaye barashigwa ku biro vy'igipolisi muri zo ntara. Ico gituma rero ingingo icifatwa ari uko bano bantu bose baca babanza basubizwe muri iyo kambi, hanyuma batohozwe ko neza umwe wese bibonetse ko baba hari nk'umwe canke babiri yoba afise uburenganzira bwo kuza kuba canke gukorera ngaha muri kino gisagara baheze bamuhe akamo. Twagira rero duce dutera abarundi nuko borushirizaho kurikanura aba bantu bose b'abanyamahanga bibonekeza haba mu bisagara cyangwa ahandi. Benshi bavuga ikinyarwanda, umwumvise avuga ikinyarwanda cyangwa urundi rurimi rutagwa ngaha mu Burundi, muce mujya kara abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano kugira ngo bamubaze ikimugenda. Abo banyamulenge bobo barahakana ivyo bagirizwa. Umwe muri bo ari muri komite y'abaserukira kominote y'abanyamulenge mu Burundi yavuganye n'ijwi ry'Amerika, yanse ko tumuvuga amazina kumvo z'umutekano wiwe, gusa yatubwiye ko iciyumviro ciwe ari ca komite yose. Avuga ko iyo komite ibabajwe nuko ubwo gwaruka ndetse n'abakuze bariko baraburabuzwa. Avuga ko abenshi muri abo banyamulenge bari bafise uruhusha rwo gusohoka amakambi y'impunzi kubera imvo zo kuja kwivuza, kwiga canke kurondera ubuzi. Uwo ari muri komite nyobozi y'abatwara abanyamulenge mu Burundi asaba ko umwe wese mu bafashwe ikibazo ciwe co kwigwa ukwaco, kuko atanumwe yavuganye n'uwundi mu gusohoka ikambi. Asaba ko bo kubahirizwa mu gateka kabo, uwiga akabandanya yiga, uwagiye kurondera ubuzima akoroherezwa, nayo uwagiye kwivuza agahabwa uburenganzira bwiwe bwo kubandanya yivuza. Yamirira kure ivyagirije ko boba bakorana n'imigwi ihungabanya umutekano mu Burundi. Atego niko abo bateye igihugu naho ntabizi neza baturutse mu duce tumwe tumwe two mu buseruko bwa Kongo, aho abenshi muri twebwe twahunze tuva, ariko ntibisigura ko hari aho duhuriye. Twebwe ntidushobora kwifatanya n'abaturuka mu gihugu catwirukanye tugahunga, bifuza guhungabanya umutekano w'igihugu caduhaye indaro imyaka myinshi. Ahubwo tubabonye twobadoma ko urutoke, kuko natwe n'abansi bacu. Abajejwe intwaro n'umutekano bategetse ko impunzi zose z'abanyamulenge zanditswe mu makambi y'impunzi babwirizwa gusubirayo bakagumayo. Ababa mu bisagara nabo bakarabigwa hagufi. Abakongomani bahungiye mu Burundi ubu barenga ibihumbi 80. Nka bose nabo mu bwoko bw'abanyamulenge bahunze bava mu buseruko bwa Kongo. Igipolisi c'u Burundi kivuga ko iki gice ari co caturutsemwo abantu bitwaje ibigwanisho bateye mu ntara za Kayanza, Rumonge na Bujumbura ku nkengera z'ikiyaga ca Tanganyika mu ndwi zibiri ziheze. Mu bafatiwe mu migwano igipolisi cemeza ko harimwo abantu bavuga ururimi atari Kirundi, nyabo naco bari Kinyarwanda canke Kinyamulenge. Pierre, Nkuru, Kigali, kubwijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Hambavu y'intambwe zitandukanye muhejeje kumva zisigaye gutegwa ngo umwana w'umwigeme mu Burundi atezwe imbere bishemeye, bamwe mu bapfasoni bakomoka muri ico gihugu muri uno mwaka w'2020 bariko baraboneka mu mabanga mpuzamakungu akomeye, arimwo nko kuba intumwa za ONU, ukurongora amashirahamwe mpuzamakungu yigenga nka Human Rights Watch na Amnesty International, ndetse n'abitoza kuba indongozi mu bihugu bitandukanye nk'Ububirigi, Canada na Amerika. Umwe muri bo ni Letitia Mizero akomoka mu Burundi, akaba ariko yiyamamariza kuba umukenguza amateka muri leta ya North Dakota aha muri Amerika. Mu kiganiro na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana, Madame Mizero aratangura yivuga bisumbije uwari we. Nitwa Letitia Mizero Helurud, murakoze cane kuntumira kwijwi rya Amerika. Mba muri Amerika, leta zunze ubumwe za Amerika, mu gice citwa North Dakota State, ndi mu gisagara gitoyi citwa West Fargo. Mvuka i Burundi mu ntara y'Igitega, niho nakuriye cane ariko nize mu Bukeye n'Igitega hamwe no kuri kaminuza y'i Bujumbura. Hanyuma umuryango wanje warabaye no mu bindi bihugu, narabaye mu Faransa nkiri mutoyi, hanyuma twarabaye no mu Rwanda ku Gisenyi. Mbere yuko nimukira muri Amerika naho narabaye muri Burkina Faso. Nivyo mu majambo make, hama ndiko nditoza jewe munsavye kwidondora, ni
ivyo novuga cane cane. Icyo nicyo kibazo nyamukuru. Hari amatora yiteguwe muri Amerika y'umukuru w'igihugu ndetse n'amatora y'abadepite n'abasenateri. Nawe uri muri abo, urahatanira kuba umusenateri muri Amerika. Mu rundi kazi birumvikana umunyamerika ushaka kuba senateri, kubera iki ushaka guhatanira umwanya? Nubwo bwose wagize ibikorwa byinshi mu buzima bwawe bigaragaza yuko ufite abaturage ku mutima, ariko se kubera iki uyu munsi ari gushatse kwinjira mu nteko y'abasenateri? Ni ikibazo ciza cyane kandi ni ikibazo abantu benshi bakunda kumbaza. Ikintu nkunda kwibutsa abambaza ico kibazo ni uko Amerika igizwe n'abantu bava mu bihugu byinshi baje mu bihe bitari bimwe, ku bituma bitari bimwe, ariko Amerika uretse abantu b'imvukira ngaha bita Native Americans, Amerika ikozwe n'abantu baje bava mu bihugu no mu makontinent menshi. Hanyuma jewe nanje urumva twako ndi muri abo bakibandanya iyo tradition ya Amerika yo kuba igihugu cubatswe n'abanyamahanga. Aho mba biraboneka ko abantu baje bava mu bindi bihugu muri iyi myaka, harimo benshi b'Abanyafurika, harimo benshi bo no mu bihugu by'Abahindi. Hanyuma nabonye gusa ko diversite iguma ihinduka, kubera nsanzwe n'umuntu akunda kwitanga no gukora igikenewe aho mba hose, ari Burundi ari mu bindi bihugu byose niba narabayeho. Sinahashika ngo mbe umushitsi, ndahashika nkaba umwe muri bo. Iyo mbonye ingorane, ari umubanyi akeneye igifashwa, ikintu akeneye umuntu amufasha, ndahaguruka. Ari amashuri akeneye umuntu abumvikanisha, tuvuge kubera ubundi bafise abanyeshuri n'abavyeyi bava mu bihugu byinshi, ndaseruka. Ni gutyo rero nabonye ko n'ubundi sanzwe ndabikora. Ico nshobora kumfasha nkashika ahantu nshobora kuinfluensa amategeko aza kuzuriza abantu bava mu bihugu byinshi, harimo n'igihugu mvamo. Numva umengo ndafise ico nshobora guterera muri uwo mugwi. Nico gituma nafashe iyo ngingo yo kwitoboza. Aho ngaho muri Amerika, sinzi aho muri North Dakota cyangwa se no muri Minnesota muturanye, niba hari abarundi benshi bahari. Wavugaga yuko hari abanyamahanga benshi bahari. Abarundi ndetse n'abanyarwanda bavuze ko babaye ku Gisenyi. Abarundi n'abanyarwanda bumva ijwi rya Amerika kuri uyu mugoroba batuye muri Amerika ndetse no muri utwo duce wiyamamarizamo, uramutse ubonye umwanya wo kubabwira uti nimujya gutora muzantore, ni iki wababwira bazagutorera? Ikintu cya mbere mbanza kuvuga ni uko abari muri Amerika, abarundi, abanyarwanda baribo bose ntibashobora kuntora niba batari mu gice ndiko nitozamo, kubera ubu ndiko nitoza kuba umusenatrice mu ntara ya Dakota. Sindiko nitoza kuba sindagera aho nitoza kugira mbe umusenatrice wo mu rwego rw'igihugu. Yego, ariko niyo nzira. Abo abari mu gice canje ndabasaba ko bompa amajwi, kubera nzobaserukira, kubera ingorane barimwo canke bacamwo canke ziri imbere. Hari izo noba naciyemwo nanje, hari izo numva gusumba abantu b'imvukira bo ngaha. Nibaza ko nshobora kuba umusobanuzi w'izo ngorane, nkabashikira imbere, nkabavugira, nkongera nkabaserukira. Nico kintu gikuru novuga. Nobasaba kubumpa ayo majwi yabo canke bakanshirikira ukundi bashoboye. Ikindi ko uretse ko twaba tuvuga n'ururimi rumwe, dufise imico myinshi ishaka gusa itanye n'abamaze igihe ngaha muri Amerika. Rimwe na rimwe hari igihe
bizanana n'ingorane zo kumenyera. Ndahamaze imyaka 22 ngaha. Nibaza ko hariho abandi bakiri bashasha bataramara imyaka 22 n'abandi bahamaze iyo myaka ingana gutyo canke irenga, ugasanga tuvuge ntibafise ubushobozi bwo kuvuga icongereza neza kubera twese ntidufise impano zimwe. Ikindi nuko bashobora kuba badafise nk'amashuri yegeye imbere yo kumva ibintu vy'amategeko canke kumva ibintu ukuntu bashobora gutera imbere n'ukuntu bashobora guteza imbere igihugu. Ivyo vyose nibaza ko nshobora kubaserukira nk'ababera. Nico gituma ndabasaba amajwi no kushigikira. Mbere yuko unkureka Letitia Mizero Hererude, nagira ngo nkuko twatangiye tubivuga, uri umurundikazi ariko uri umunyamerikakazi, ujya kugera muri icyo gihugu wahageze unyuze mu nzira abantu benshi mu isi twanyuzemo kugira ngo tugere aho turi. Niki wabwira cyane cyane abategarugori bakumva kuri uyu munsi, kuri iyi saha, mu rwego rwo kwiyubaka, rwo kwigira kandi ukagera ku cyo ushaka kugeraho byanze bikunze kandi unyuze mu nzira nziza? Ni ikibazo cyiza cyane. Nivyo inzira naciyemwo ntiyari yoroshe nk'uko mubivuze. Ni twese abagiye mu mahanga gutanga ubuzima bushasha ntidushika ngo duce twisanga. Hari ibintu byinshi cyane ducamo bidusaba kumenyera, bidusaba gutakara no gusubira kwitora. Ikintu ca mbere novuga ni ukutihegura. Ikindi naco novuga no kugerageza kwiyunga n'abandi, kubera iyo umuntu ariko aca mu ngorane hari igihe yibaza ngo niwe wenyene bishikiye, ariko iyo umuntu atanguye kuganira n'abandi no kuvuga n'abandi no gusaba impanuro no kwitura abandi, kenshi umuntu arasanga n'abandi barahaciye. Ni ikintu kinini yagifasha kugira ngo umuntu ashobore kuva mu ngorane arimo. Ica gatatu naco ni ukwitanga, kuguma muhira no kugumana n'abantu bo mu bihugu tuvamo, kenshi ntibiduteza imbere. Kugerageza kwiyunga ni ukwiyungana, ego nibyo nabo tuva mu bihugu bimwe, mugabo umuntu akongera no kwiyunga n'abandi bimvukira mu ngaha canke abahamaze igihe bamaze kumenya ko tubivuga mu Kirundi, umwonga uhuma n'udahuma, kugira ngo bashobore kutwereka inzira kandi bongere badutere inguvu, badutere inkomezi kugira ngo umuntu ashobore kubandanya. Je naragize ingorane zitari zike mu buzima bw'iwanje mu rugo. Naragize ingorane zo kugerageza kurera abana mu gihugu imico utayumva, utazi naho uri kurabayobora ubashikane. Kenshi ni nkaho uvuga ngo ni umuntu w'impumyi ariko ayobora abandi canke izindi mpumyi. Naragize ingorane yo kuronka ubuzi, ntangurira hasi nk'abandi bose, ariko sinigeze nihebura. Kubizera Imana nka jewe, byinshi narahagera igihe nkabisengera canke nkabitura Imana kubera ndazi ko ishoborera bitari bike, ariko abandi nabo murashobora kwitura abagenzi, hanyuma umuntu akabandanya urugamba, umuntu akabandanya kwana. None ikiganiro kigiye kurangira, hasigaye iminota 2 gusa, nayo nduzi itagiraho, ariko uvuze abantu benshi bagufasha muri kino gikorwa cyo kwiyamamaza. Ntekereza uruhare umufasha wawe Mariko Hererude yabagira mu kugufasha kwiyamamaza. Nzi ko kenshi bakunda kuvuga ko ngo inyuma y'umugabo w'ibigango ufite ubwema haba hari umugore nawe w'intwari, ariko se ni nyuma y'umugore nkawe w'igihangange nawe haba hari umugabo nawe ugusunika? Ivyo nivyo mu rugo ni ugufashanya. Nivyo hari ivyo amenyereye kunduza kubera yavukiye ngaha. Ahantu ndiko nitoza harimwo igice kinini kirimo abarimyi, naho mva mu gihugu harimo abarimyi. Uburimyi bw'i Burundi sico kimwe n'uburimyi bwo ngaha muri Amerika. Wewe aramfasha akagenda kumfasha kwiyamamaza muri ivyo bice, akamvugira kubera avuga ururimi rumwe rw'abarimyi nabo,
kunduta ico ni ikintu kinini. Ikindi naco ni umuntu yize amategeko, ni avoka canke lawyer, donc hariho ibintu vy'amategeko ashobora kumfasha kumva kugira ngo tuvuge nk'amafaranga intererano ndonka zikoreshwe uko zitegerezwa gukoreshwa, kubera ibintu vyose bitegerezwa gukurikira amategeko. Ico kintu arakimfasha. Mu kindi mu rugo aramfasha ibitari bike ko turi muri Amerika, nta bakozi bahari badufasha, baniriwe kwiyamamaza ntace muhira. Hari igihe nsanga yafashije canke yafashije mu rugo agakora ibikenewe kugira nanje sinshishikira mu mashiga. Nico kintu novuga umuntu ashimira imico y'ahandi no kuhigira gufashanya no kuhigira ubwenge mu kugabura ubuzi. Letitia Mizero Hererude wiyamamariza kuba umusenatrice muri leta ya North Dakota, ndagushimye cyane kubw'uyu mwanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane kunzumira, mugira umunsi mwiza. Umunsi mwiza.